Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, abari ku mugabane w'abanyaziya, mu bihugu vy'abarabu, muri Afrique du Sud, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko, mu Rwanda, mu buseruko, muri Tanzania, muri West, muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, inyankamugayo n'abandi bantu bakunda Agathon Rwasa. Uyu ni umunyapolitike yavuye mu nyeshamba za FNL, aho yari afise abagwanyi basaga bababa 3,500. Abo basirikari zari inyeshamba Agathon Rwasa yararongoye, aho yari afise ipeti rya Lieutenant General, ariko bari baraciye bumvikana ko Agathon Rwasa agomba kuraba ukungene ashobora kuva muri ivyo bugwanyi akava mu nyeshamba akagarukana n'abasoda yari afise bakaja mu buzima busanzwe. Lieutenant General Agathon Rwasa yararongoye inyeshamba za FNL, aho bamwe bari baracitsemwo imigwi, amashami atandukanye y'inyeshamba, ariko Agathon Rwasa akagumana ishami rikuru. Yaciye asezera mu gisirikari, hama aca atanga imyambaro yiwe y'igisoda n'inkoho yiwe mu bwoko bwa AK-47 canke AK-47 Kalashnikov. Uyu rero abandi basirikari bababa 2,400 baciye bashirwa mu gisirikari, baciye binjizwa igisoda, abandi baba 1,400 baciye bajanwa mu gipolisi, abandi bahamwa n'ivyaha bikomakomeye cane, bamwe ngo barishwe. Abo basoda baciye binjizwa mu gisoda c'Uburundi no mu nzego z'umutekano zitandukanye mu gipolisi, ngo ntibigeze baduga ngo bahabwe agapeti na kamwe nk'uko bikorerwa canke bigirirwa abandi basoda. Ngo hari abasoda bize za kaminuza bari bafise amashure ahambaye, ariko bakiri ku mapeti ya kaporari batigeze baduzwa mu mapeti. Ivyo vyose rero vyakorewe abo basirikare binjijwe mu gisoda bavuye kwa Agathon Rwasa, ngo vyaraciye bamwe bibashavuza, aho batafatwa nk'abandi basirikari canke abapolisi. Bamwe ngo nibo baciye batorokana na General Aloys Nzobampema, baca bajana mu mashamba bisubirirayo. Mu gusubirayo mu mashamba rero, uyu General Aloys Nzobampema yaciye agenda aronka n'abandi bagiye batoroka igisoda c'Uburundi FDNB, bagaca baja kwihuza n'umugwi w'izo nyeshamba. Agathon Rwasa we yaciye avuga ko atazosubira guhunga, yaciye aja muri politike, aja mu buzima busanzwe, ariko biraboneka ko umugambwe wiwe kuri ubu ngubu yaciye ajamwo, yaciye ashinga umugambwe utavuga kumwe n'ubutegetsi buri ngaha mu gihugu c'Uburundi, ugeramiwe cane. Agathon Rwasa niwe ariko aragirizwa ivyaha vyinshi, niwe ariko arakumigwa ngaha muri politike y'Uburundi, ariko Agathon Rwasa akaba yaravuze ko atazosubira guhunga. Benshi bakaba babona ko Agathon Rwasa ikintu kigiye gukurikira, bivanye n'uko umugambwe wiwe wakumiriwe cane, nawe ubwe agakumirwa muri iyi politike y'Uburundi, babona ko umwanya n'umwanya ashobora kongera gusubira mw'ishamba.
canke se biraboneka ko nanone ariko arashaka ubufasha bwo kuja mu mugambwe Sahwanya Frodebu, ariko navyo ngo bikaba bitoroshe kuko umugambwe uri ku butegetsi navyo ushobora gushirako ingingo zimukumira cane, bakazitorera bakanazishirako kugira ngo atazobona uburyo azoshobora kwitoza mu matora agiye kuza mu mwaka uza. Ivyo bintu biraboneka ko bikomakomeye cane, abari kuvuga ko Agathon Rwasa yosubira guhunga akaja kwifatanya n'inyeshamba yahoze arongoye ubwo yari afise ipeti rya Liyetona Jenerali, yari umusirikare akomakomeye cane, aho rero bavuga ko ashobora kuja kwa General Aloys Nzabampema muri FNL akaja kwihuza nabo, na cane cane ko izi nyeshamba za General Aloys Nzabampema zaciye zivuga ko zigomba kugaruka ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi zikagaba ibitero kugira ngo zikureko ubutegetsi buhari, ubutegetsi bw'umukazo, ubutegetsi bw'agacinyizo, intwaro mbi, intwaro y'agahotoro ya CNDD FDD. Benshi bariko barabona ko iyi ntwaro ya CNDD FDD abarundi bose ibageramiye, ibatsikamiye, iriko irabanyonya itunga ryabo, ikiba igasahura, atihagire na kimwe isiga, irasahura nk'aho ari ifuko canke siha ziri mu myobo, zisahura zijana mu myobo yazo. Barasahura itunga, amahera baja kunyegeza mu manyubakwa zabo, mu tubati, mu makonte atandukanye ari irya nino mu makungu. Ivyo vyose bikaba biboneka ko rero ubutegetsi bwa CNDD FDD bugeze kure, arizo mvo izo nyeshamba za Aloys Nzabampema zivuga ko zigomba kuza gukurako ubwo butegetsi. Ni mu gihe baciye bashira itangazo ahabona, baciye basohora itangazo ryavuga ko bagiye kuza gutembagaza ubutegetsi, bagakurako ubutegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi butwawe na Varisito Ndayishimiye hamwe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo atwaye umugambwe wa CNDD FDD. Abasoda n'abapolisi b'abajenero bafasha muri iyo CNDD FDD mu kwigumiza ku butegetsi no kwiba amajwi y'abakandida baba baciye baja kwiyamamaza, baja guhigana kugira ngo barabe ko bohindura ibintu ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abo bategetsi bakomakomeye cane ngo nibo izo nyeshamba, abo bagwanyi ba FNL bipfuza gukurako. Sibo bonyene kuko hari n'abagwanyi ba Red Tabara nabo bavuga ko bagomba kugwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD gushika babushize ku ruhande, bugasohoka mu gihugu c'Uburundi hakajako iyindi ntwaro iraberera abarundi bose muri rusange. Uyu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi bawagiriza ko utaraba ivy'igihugu, ahubwo baraba ivy'inda zabo n'abaryango babo bonyene, bakiraba ko ntibarabe ku vy'igihugu. Ni mu gihe umuhisi Petero Nkurunziza aja gupfa yasize ababwiye ko bagomba kuzoraba ivy'igihugu bakabikurikirana, ntibazoje ngo barabe ivyabo ku giti cabo, ahubwo bagombe kuzaraba inyungu rusangi z'igihugu cose n'abenegihugu muri rusange. Ariko biraboneka ko atariko bimeze ngaha mu gihugu c'Uburundi. Indyane ni zose ubu CNDD FDD yo yatanguye no kwigina intsinzi mu matora, aho Reveriyano Ndikuriyo yaciye atangaza ko bagomba kuzotsinda 100% nta na make agiye mu yindi migambwe. Ivyo biboneka ko bamaze gutegura ukungene bazokwiba ayo matora agiye kuzoba mu mwaka w'2025, mbere kandi no mu mwaka w'2027 batora umukuru w'igihugu c'Uburundi.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri aho kubahwa n'agahwane.